tugiye gushishikara inyigisho twize ku munsi wa kane. Uno munsi ijambo ry'umutwe ravuga ngo hakenewe igikoresho c'icubahiro kugira ngo ubuzima butembe. Imana ishimwe cyane. Harakenewe igikoresho c'icubahiro c'Imana kugira ngo ubuzima butembe. Sinzi ko wumvise hakenewe igikoresho. Byumvikana neza yuko Imana ni ibikora ariko ikeneye ukoreramo. Amen. Imana ni ibishitsa ariko irakeneye igikoresho iri bucemwo kugira ngo ishitse ivyo ishaka gukora. Imana ni igira ibikore mu buzima bwawe. Imana ni igira ibikore mu muryango wawe. Imana ni igira ibikore muri iri shengero. Imana ni igira ibikore mu gihugu cyacu, ariko harakenewe ibikoresho by'icubahiro Imana ikoreramwo muri kakazi kawe, muri business zawe, hahandi hose ubona hakenewe impinduka, hahandi hose uvuga uti harakenewe ikintu gishasha. Mbega Imana niyo bikora, mbega nta gitangaza Imana yokora. Ngire ngubwire Imana iriteguye kubikora kuko ni Imana igira neza kandi Imana ishoboye. N'ubugombe bw'Imana kugira ngo ivyo Imana igomba gukora bishike mu muryango wawe. Ntabwo ari umutwaro wawe gusa, ni n'umutwaro w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni ivyiyumviro vy'amahoro si vy'ivyago. Rero hari ivy'Imana igambiriye gukora mu muryango wawe, ariko irakeneye igikoresho. Igihe cyose Imana yazana impinduka mw'isi, igihe cyose Imana yazana impinduka muri kahise k'abantu bayo, ntiyigeze izana amaguru ngo babone amaguru y'Imana, babone amaboko y'Imana, ariko Imana yamye ikoresha abantu jewe nawe. Imana yamye ikoresha abantu kandi bamwe bagaragara yuko badashoboye, kuko Imana ikeneye igikoresho Imana ishoboza. Turi mu bihe vya nyuma, nubwo umwasi ariko arakora, ngire mbabwire ko turi ku isaha ya nyuma. Hari ivyo Imana ishaka gukora mubera. Nusubire kuraba ibiguca intege, nusubire kuraba ivyo wapanze bitariko bigenda nk'uko ushaka. Ngire nkubwire amasezerano y'Imana yo yarashishikara. Igihe Imana yasezerera Abisirayeli kubatwara mu gihugu c'isezerano, kutumvira kwabo no kugarariza kwabo ntivyabujije yuko amasezerano y'Imana ashika mu bwoko bwayo. Ngire nkubwire ibihe ntibizohindura ico Imana yagambirije gukora mu muryango wawe. Guhinduka kw'abantu no guhemuka kw'abantu ntibizohindura umugambi w'Imana mu bawe. Ngire nkubwire ico Imana yateguye gukora izogishitsa mw'ishengero, ico Imana yasezeranye gukora izogishitsa mu gihugu cacu, ariko Imana ikirarondera ibikoresho. Uravuga uti none no mu gihugu no mw'ishengero ntari pasteur, mbega no mu mahanga. Ngire nkubwire Imana nigeze ihamagaye abakomeye, ariko Imana yahamagara abari disponible ikabashoboza. Imana ihamagara abadakomeye ikabakomeza. Imana ihamagara abadashoboye ikabashoboza. Erega uko nyene wisuzugura, uko nyene ubona kudakwiriye, ngire ngubwire niho icubahiro c'Imana kizogaragara. Suriya munyamafaranga wibaza, suriya munyabwenge wibaza, suriya afise influence wibaza, ngire ngubwire n'Imana ibikora hanyuma igakoresha ibishaka vyose. Icomera ijambo mukaryumva. Haleluya. Icoma umuntu akaryumva mu mpwemu, ukamenya neza ko hari ibigire bihinduke mu muryango wawe. Ariko birasaba yuko wemera kuba igikoresho c'Imana kugira Imana izana impinduka mu muryango. Kuko nutaba igikoresho c'Imana uzoba igikoresho c'umugwanizi. Hari ivyo Imana igira ikore mw'ishengero. Uyu ni umwaka wa multiplication. Haleluya. Kandi igikorwa cyayo cyaratanguye. Hari ivyo Imana ikirakora. Erega wowe wibaza ko
multiplication gusa ari kugwiza, ariko ngire kubwire no mu kugwiza harimo no kugwiza imbuto nziza. Haleluya. Jewe ndabizi neza ko hari Imana kirakora, kuko hari kiri kivugana nanje, ariko Imana irakeneye ibikoresho, irakeneye abantu bumva Imana ishaka, irakeneye abantu batega ugutwi bakumva ijwi ry'Imana kugira ngo bakorane n'Imana. Hari iby'Imana igira ikore mu gihugu no mu mahanga, ariko Imana ikirarondera ibikoresho. Ico muno munsi ukareka kwibona nk'uko wibona, kuko wibona nk'umuntu muto, wibona nk'umuntu akengeretse, wibona nk'umuntu asuzuguritse. Iyo witegereje umuryango wawe ukiraba we n'abawe ubona ko udashoboye, ariko humura, Imana niyo igushoboza. Imana ishimwe cyane. Iyi mirongo bayidushirireho, turaza kuyisoma. Iyo tudashobora gusoma, muraza kubandanya muyirimbure muhira. Imana ishimwe cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza ku 22. Aya n'amajambo twasomye ku munsi wa kane. 2 Rois 2:19-22. Matayo 9 umurongo wa 17. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza ku 21. Yeremiya 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Matayo 5 umurongo wa 13. Abarewu 2 umurongo wa 13. Zaburi 126 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Imana ishimwe cyane. Reka dusubire dusoma amajambo twasomye ku wa 4, igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri umurongo wa 19. Elisa akiza amazi arura. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa batiraba, iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza, nkuko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu, atera sterilite mu gihugu. Elisa aravuga ati, nimunzanira akabya gasha. Haleluya. Mugashiremo umunyu. Nuko barakamuzanira. Ava mu gisagara aja kwiriba, ariteramo umunyu muri ka kabya gashasha. Aravuga ati, uku niko Uhoraho agize ngo akijije aya mazi, ntahazosubira kuzana urupfu canke kurumvya. Nuko amazi arakira gushika na bugingo n'ubu, nk'uko ijambo Elisa yavuze riri. Bereka Elisa nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuvugishwa w'Imana. Itegereze kino gisagara ingene giteye igomwe, nawe ubwawe urakibona, ariko amazi yacu icyategerezwa gutanga ubuzima, icyategerezwa gutembesha ubugingo, kirimo ubumara butera sterilite. Ntibishoboka ko haba multiplication, ntibishoboka ko haba kugwira. Nubwo umugambi w'Imana, nubwo ubugombe bw'Imana ari uko ubwoko bwayo bugwira nk'umusenyi, ariko ntibikunda, kuko amazi agaburira ababyeyi. Amazi ababyeyi banywa inda zirakoroka, abana banywa ayo mazi ntibakura, ibitungwa n'ibindi byose binywa kuri ayo mazi birahona. Iki gisagara gisa neza, ariko urupfu rwihishije muri cyo, kuko icyategerezwa gutanga ubuzima kiriko kirica. Ni nko kubona umubyeyi yategerezwa gutanga ubuzima mu rugo rwiwe,
agatanga ubuzima aho akora, agatanga ubuzima aho aherereye. Mu gishingo cyo gutanga ubuzima agatanga urupfu, agatanga amaganya, agatanga imyidodombo, agatanga mesaje ivuga ngo ntibikunda ntibishoboka, akavuga amajambo mabi ku mugore we cyangwa ku mugabo wiwe, ururimi rwiwe rukavuma rukica, uwo mubana agapfa ahagaze wategerezwa kumubeshaho. Raba ubwiza bw'uyu mugore, raba ubwiza bw'uyu mugabo. Mu bisanzwe umugore we n'umugabo wiwe itegereza aba babyeyi ngene ari beza, mu bisanzwe abana babo bobayeho, mugabo ibyo bavuga byica umuntu ahagaze. Amaberebere bose abana babo yuzuye amaganya, avuga yuko ejo bidashoboka. Abigisha bigisha abana bavuga yuko abiga bigira ubusa. Abakoresha babwira abakozi babo yuko ejo tamushahara, ejo birangira, ejo bidashoboka, batangure biyakire. Abasore beza bize amashure bafise igihagararo, n'abigeme beza bize amashure canke barezwe nubwo batashoboye kwiga, bafise igikuriro. Muri bo harimo urupfu rubarya nk'umuswa. Ubuto bwabo baburekurira mu nzira ku bantu bose. Inkomezi z'abasore bazishize mu busambanyi na masturbation n'ibindi byose. Itegereze buno bwoko ingene ari bwiza, ariko ico banwa kirabica. Mu yandi majambo, ivyo uraba biraguha ubuzima, kuko amazi ni yatanga ubuzima. Mbega ivyo uraba, ivyo ukurikirana, abagenzi bawe n'inshuti zawe, n'abatembesha ubuzima canke n'abatembesha urupfu muri wawe, canke n'abatembesha urupfu mu rugo rwawe, canke n'abatembesha urupfu mu muryango wawe, canke n'abatembesha urupfu mu kazi kawe. Ibigutunga igihe kimwe nigeze kubwira Imana, bigenda gute ingene abantu mu nzu y'Imana bose ari beza, ariko basohotse inzu y'Imana badashobora gufata bwa bwiza bari bafise mu nzu y'Imana ngo bushishikare no hanze y'inzu y'Imana. Ico gihe numva yuko ari banaka bakwiye guhinduka kugira ngo ubuzima butembe. Ariko Imana irangendera ambwira ati, kuki wewe utowutanga ubuzima? Kurindire ko pasiteri ari watanga ubuzima, kurindire yuko abantu bakuze ari batanga ubuzima, kuki wewe atoba ari wowe utanga ubuzima? Ko n'ubundi ari jewe ndabutanga, wowe uri kurabibona, wowe wumva bikubabaje, wowe ufite umutwaro, kuko utonyemera nkaba igikoresho gitembesha ubuzima. Unyemere ndakubwira, nutaba igikoresho gitanga ubuzima, umwasi ariteguye kukugira igikoresho cica, conona. Elisa aravuga ngo hakenewe akavya gashasha, hakenewe igikoresho gishasha. Igihe cyose Imana yazana impinduka mw'isi, hama hari igikoresho gishasha Imana ikoresha. Igihe c'Abisirayeli Imana yakoresheje Mose, niwe yahindutse igikoresho gishasha Imana ikoresha kugira ngo ubwoko bwayo buve mu buja.
mu gihe abaherezi cyane cyane umuherezi mukuru yitwa Eli yarisinda bibazwa mu nzu y'Imana, abantu bagakora ibyaho uko bashaka, abahungu be bagacumura. Imana yahagurukije igikoresho gishasha. Imbere yuko Imana ihagurutsa Samweli, Imana yahagurukije nyina wiwe Hana. Kuko iyo Hana atavuga ati Imana ntuma umwana nk'abandi bagore bose, mu mwana yishura umutwaro wawe. Hana yemera ko niyasama inda itazomuha uwo mwana atazowiwe, ariko azowo mu nzu y'Imana, azowo utanga ubuzima mu nzu y'Imana. Amaze kumuvyara aramushikana, kandi amushikana atararonga uwa kabiri. Hana abigikoresho c'Imana mu gihe ciwe. Akana kiwe kamwe gusa aragatanga ka umuherezi, kandi ni Samweli yakoreshejwe n'Imana mu buryo bukomeye mu gihe ciwe. Samweli yageze mu nzu y'Imana asanga hariho umurongozi ari irresponsable, asanga abaherezi bagenzi be ba Finehasi bakora ibyaha, basambanira mu nzu y'Imana, bariba. Ariko Samweli amenya ko ari igikoresho c'icubahiro, Imana iramukoresha. Uyu munsi mu kazi kawe ibyo uri kurabona, wokwemera ukaba igikoresho c'Imana, Imana ikazana impinduka. Dawidi yabaye igikoresho gishasha, yabaye igikoresho c'icubahiro, n'ingoma yiwe ntizohanguka. Paulo kugira ube igikoresho c'icubahiro ntibisaba kuba umweranda. Paulo yari umwansi w'ishengero ry'Imana, ariko yumvise ic'Imana kiravuga, yumvise ubukene bw'Imana, hama yiyegurira Imana. Kuba igikoresho c'icubahiro ni kumva ic'Imana ivuga, ni kwishura umutwaro w'Imana, ni kuba inyishu y'ubukene bw'Imana, hama ukayiyegurira, hama ukaba inyishu y'Imana aho ishaka kubera inyishu. Abantu benshi ni inyishu z'abantu, kandi niyo mpamvu benshi bapfa badashikanye destiny zabo, badashikanye ico baremewe. Abantu benshi bakora service minimum, ariko ngire mbabwire abantu b'Imana, turiko turarengana, iyi si turiko turahita. Niba utabizi neza wa mugabo we, niba utavyibuka neza wa mugore we, niba utavyibuka neza wa mujene we, buriya turiko turahita, buriya turiko turarengana. Abo ufise urabatijijwe, abo mwicaranye Imana yarabagutijije, ejo ntuhafise, kandi abo muri kumwe ejo ntawe ufise. Bigikoresho c'icubahiro mu gihe Imana iguhaye kubaho. Iminsi ntigupfana ubusa. Elisa yabaye igikoresho c'icubahiro, aravuga ngo hakeneye akavya gashasha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kandi ako kavya gashasha tugashire mu munyu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umunyu buza kubora, umunyu tuma ibidafise bigira uburyohe. Hari abantu benshi bavuga ngo birabishe runo rugo. Umuntu umwe yaranyegera arambwira ati pastor, burya wowe urafise amakode menshi, bawemera vyanse abantu bawukana. Hama n'abakwitura bose ubashingire barawukanye, bikore, reka kuzana amakode. Cyanda mubaza nti uno munsi no vyemera nizihe zosigara zubatswe? Eka noneho siyo mpamvu Imana yanje yanga kwawukana, niko ijambo ry'Imana rivuga.
ntabwo duhari kugira tunezereze abantu, duhari kugira tunezereze umutima w'Imana. Hakenewe igikoresho gishasha. Sinzi ibyo uri kurabona biriko birapfa, sinzi ibyo ubona biguteye malezi. Ni wewe Imana ishaka gukoresha, ni wowe uhamagare kuba umunyu kugira ngo uburyohe bugaruke, kugira ngo ubuzima butembe. Erega niyo mpamvu uri muri hajya, niyo mpamvu uri muri kajya kazi abantu bose bashishwe. Hajya nyine abantu bashishwe, ni wowe gikoresha Imana ishaka gusuka ubuzima bwayo kugira ngo utange umuzima muri kajya kazi. Urindire ko ari bande batanga ubuzima? Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Erega ijambo ry'Imana rivuze ngo muri umunyu w'isi, bisigura ngo umunyu urabuze. Rero nta gitangaza kubona mu muryango wawe ibintu bibishe. Nurindira ko umugabo wawe azana uburyohe mu rugo rwawe, nurindira ko umugore wawe azana ubuzima, urahateba. Ni wewe wo kuba isoko ry'ubuzima mu muryango wawe. Nimurindira ko abavyeyi batembesha ubuzima, mw'abajene muraruha mukiri bato, muragwara mukiri bato. Ni wewe hamwe n'Imana, Imana ishaka gukoresha kugira ngo utembeshe ubuzima. Mw'abavyeyi, nimurindira ko abana baryosha ingo zanyu n'imiryango yanyu, muraharuhira. Ni mwebwe hamwe n'Imana gutembesha ubuzima. Imana ishimwe cyane. Hakenewe akavya gashasha. Haleluya. Matayo 9 umurongo wa 17. Matthieu 9 verset 17. Ntawotara umutobe wa vino mu mikuza y'isato ibombotse. Imikuza yoturika, vino igashirira hasi, gaherera hasi, imikuza igapfa. Ariko umutobe wa vino wawutara mu mikuza misha, byose bikarama. Mu bisanzwe amazi ni ikimenyetso ca mpwemu yera, ariko uno munsi wuzuye mpwemu yera canke wuzuye ibindi? Kuko ivyo wumva n'ivyo ubamwo nivyo bikwica. Erega natwebwe iyo tutavomerwa n'ijambo ry'Imana, haleluya, iyo batutanwa mpwemu yera atari watwuzura ngo aduhe kubaho, nituba turiko tuvuga ibi turiko turavuga. Imana idufashe cyane. Vino igereranwa na mpwemu yera, niyo mpamvu irivuga ngo ntimukaboregwe vino, ahubwo mwuzure mpwemu yera. Ni nayo mpamvu tutanwa vino, kuko uwaregwa mpwemu yera ntakeneye kuwaregwa vino, ntakeneye kuzura vino. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntawofata vino ngo ayishire mu mukuzo ushaje, kuko iyo vino igeze mu mukuzo ushaje, uwo mukuzo woturika, vino yose igaherera hasi. Hariho ibintu byinshi ushaka ko Imana isuka mu buzima bwawe, ariko ngire ngubwire uri umukuzo ushaje. Hariho ubutunzi bw'Imana Imana itazokwemera mu buzima bwawe, kuko ubwo butunzi bw'Imana buzopfa ubusa, kuko imigisha y'Imana izopfa ubusa. Muri icatumye Imana yemera ko Abisirayeli bamara imyaka 40 mu bugaragwa, kwari kugira ngo Abisirayeli bahingurwe, hama amasezerano y'Imana ntabice, ahubwo abahesha umugisha. Burya hariho urugo Imana itaremera ko wubaka, kuko urugo rwawe atari urugo rusanzwe, kugira Imana ibanze ikurestore. Buriya hari ibintu byinshi Imana itarakora mu muryango wawe, kuko umuryango wawe ukeneye restauration.
hari ibyo Imana yokora. Abantu basuye no gusenga, abantu basuye kwibuka Imana, ariko birasaba yuko muhingurwa n'Imana kugira ngo ubwo butunzi bw'Imana buze ntibubamare, ahubwo baheshe umugisha. Hariho n'akazi Imana itemera ko uno munsi wokora. Imana ishaka kubanza kukubaka neza, kandi mu kukubaka neza harimo na biriya bintu byose bikubabaje. Erega iyo mibabaro yawe uzi gute ko atari izofashisha benshi? Ati jewe vraiment sindi mu bantu Imana izokoresha, kuko nakuriye mu muryango mubi ufise intahe mbi, nagize urugo rubi, nagize abana bampemukira. Uzi gute ko ivyo bintu byose byakubaye ko atari bwo butunzi uzofashisha abandi? Ahubwo we banza ukire, banza ubohoke, banza ube igikoresho c'icubahiro. Birasaba yuko uba kavya gashasha kugira ngo ubutunzi bw'Imana we muri wewe nibigusarishe, nibikwice. Bantu b'Imana, abonye abantu n'igihugu uno munsi n'ukuri ndasuka umutima nk'umuvyeyi. Naratangaye kubona nk'umugore mwiza inyuma n'imbere nuko avuga, ariko ugasanga avuga ibinyoma. Uno munsi aragusezeye, yamara kugusezera akarungika amajambo y'ikinyoma. Bantu b'Imana, sinababaye ko yabeshe uwo mugore, nababaye imyaka yose yicaye imbere yanje akaba atazi ukuri. Erega ntaco bimaze ko tubabwire amajambo nimba atakuri kuba muri mwebwe. Erega hari igihe twiyumvira ko twodemisiona pana yuko mwatuvunye. None umaze imyaka 13, ukamara imyaka 14, ukabura umugabo asiba amakoraniro ata mpamvu, ukabura umujene ukiri mu busambanyi, mukaba muri mu bagabo mushobora kuba mukora ibyaha mwandikira abagore batarabanyu. Si mwese, kumbure si hano, ukabubesha, ukabura umugore afise abuzukuru ukabesha. Basa abandi nibavuge ku abandi bose nivyo bavuga sinovyemera, mugakabeshera umwungere. Bantu b'Imana, hama ngo Imana itugwize, hakenewe akavya gasha. None uribuka neza ko umunsi umwe inzambi izovuga n'ivyo wabesha bagenzi bawe. Washobora kubeshaho musengera hamwe, ariko urazi ko umunsi umwe Yesu yoza. Bantu b'Imana, turiko turaja mw'ijuru. Abundant Life Church ni hari nk'ishengero mu yandi mashengero. Hariho byinshi nanje ndi umunyamuji, hari byinshi nari kwemera nkagira izina, hari byinshi nari kwemera tukagira amasinzi y'abantu mu mwanya muto, hari byinshi nari kwemera mu mwanya muto tugatunga twabarurangiranwa. Ariko nzi neza ko Imana yahamagaye Abundant Life Church ngo ibakaze agasasa gatanga ubuzima. Erega nimba mutabizi, je ndavyibuka ko umunsi umwe umwungere mukuru azohagarara akambaza byose. Rero mwirinde, ntabwo niteguye kubabera umunyamuci no kubabera indyarya. Nzobabwira ukuri, kuko hari umunsi ubuzima bwanje buzohagara nkabazwa byose. Ibituma uno munsi unwa kuki? Nizihe nshuti mugendana? Ni bande wumviriza? Amasaha 28 uriko wumviriza iki? Uriko wumviriza ingene abagore bagowe bagacinyizwa n'abagabo? Uriko wumviriza ingene abagabo bababajwe mu rugo? Ijambo ry'Imana rimwe ubuzima, kuko umugore yejejwe ijambo ry'Imana, umugabo atungwa n'ijambo ry'Imana. Wowe wumviriza iki? Utanga iki? Ngire nkubwira, abanyamafaranga baratanze amafaranga mu ngo, abagore ntibigeze bashima. Abagore barogeje abagabo baba
mu bihugu bibanyi barabapfukamiye, ariko abagabo ntibashimye. Ababyeyi batanze ibyabo byose mu bana babo, batanze urukundo. Hariho ababyeyi batanze urukundo, hariho ababyeyi batanze umwanya wabo, hariho ababyeyi batanze byose mu bana babo, n'ubu abana ntibarashima. Hariho abana ataco bakoreye ababyeyi, n'uno munsi ababyeyi ntibabibona. Ikintu cyonyine dushobora kugaburira abantu ni ijambo, ni mpemu yera. Hakenewe akabya gashasha, hakenewe akabya gashasha. Ngire ngubwire ko aho ugeze uno munsi ni naga flash kibikomeye Imana ikiri kore mu buzima bwawe. Ntushobora kuba uno munsi udufaranga wikanze kuronse. Ntushobora kuba uno munsi visa wowe uronse mu gihugu cyo mwisi. Je souligne, visa uronse mu gihugu cyo mwisi, kuko igihugu cyose uzojamwa cyo mwisi ni mwisi. Ntibishoboka yuko mariage gusa ugize cyangwa abantu uronse wumva ko washitse, wumva ko washitse, hama ivyo bintu byose ukabibamwo, bigatuma uba ikindi kintu. Ukeneye kuba akabya gashasha, kuko hari bikomeye Imana ishaka gukora. Ora ivyo bikomeye bikeneye akabya gashasha gashobora kubikontena. Hari umuneka aranyumva? Hari bikomeye Imana ishaka gukora, hakenewe akabya gashasha gashobora kubikontena. Imana igira kuzeza amahanga, Imana igira kuzeze amabanga akomeye. Imana izogwa mu rubyaro rwawe hazoba abanyenkomezi. Ukeneye kuba akabya gashasha, ukeneye transformation. Hariho abantu bateba kwinjira mu migisha n'amasezerano kubera batihuta kwemera guhinduka. Ibintu bine bituma uba igikoresho c'icubahiro. Icamere, emera guhingurwa n'Imana. Haleluya. Emera guhingurwa, emera transformation. Jérémie 18, 2-4. Yeremiya 18:2-4. Emera guhingurwa. None bantu b'Imana, aka kantu iyo batagakora gutya, aya mashugo yo kwiyenga, iyi sare yose batayubaka gutya, twoshobora kwicara mwuko n'ubu nituraheza, kandi atari yo tampo. Dufise inzozi ku mwaka wa 15 duteza kuba twadugije, hakaba plafo, hakarushiriza kuba heza ko ni mu nzu y'Imana. Rino nimba turi abana b'abantu tuzi kugira platform y'ibintu, platform y'ibintu bigire bikoreke canke ivyo dushaka kugeraho. Imana yo si yo nikeneye platform. Imana ikeneye igikoresho gihunguwe nk'uko ishaka, kugira ishobore gushiraho ivy'igikundiro. Amen. Umugore umwe wo mu Bwongereza, yari nyina w'umuntu yazanye reforme mu Bwongereza yitwa Wesley. Yari umugore akenye, yari umugore afite akazu gato, ariko yari umugore yari yarahawe yuko mu rubyaro rwiwe azovyara abana bahindura Ubwongereza bwose. Mu bigaragara ni muto, mu biboneka ni muto, mugabo azi neza ko mu rubyaro rwiwe hazovamwe abahindura Ubwongereza bwose.
uko yarera abana biwe, amasengesho yasenga, impanuro y'abana. Wamenga ni nyina wa Mose yongeje umwana imyaka itarenga 2 cyangwa idashikana 3, ariko akamwonsa mwumvisha neza son identity, icari n'umuhamagaro wiwe. Abana biwe nibo bazanye impinduka mw'isi. Uno munsi sinzi uko wibona nk'uko abanyabujumbura bakubona, wibona nk'uko abakorege bakubona. Tangura wibone nk'uko Imana ikubona, umenyereza ko hariho iby'igikundiro n'iby'icubahiro Imana yiteguye gukoresha. Emera guhingurwa, emera transformation. Imana ibwira Yeremiya, ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yeremiya ku murongo wa 2, ritiva hasi umanuke uje ku nzu y'umubumbyi, aha niho nzokumvisha amajambo yanje. Byumvikana neza yuko transformation iva mu kumva ijambo ry'Imana. Ufise umwanya ungana gute wo gusoma ijambo ry'Imana? Ufise umwanya ungana gute wo kurimbura ijambo ry'Imana? Guhingurwa kwawe, guhinduka kwawe biva mu ijambo ry'Imana. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumbyi, sanga ariko arabumbira ku rujo, maze ikintu ariko arabumba cononekera mu ntoki z'uwo mubumbyi. Nuko yongera kukibumbamo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Haleluya. Turabonye ibintu bitatu muri transformation. Ikintu ca mbere ni kibanza c'ijambo ry'Imana muri wewe. Bantu muri mwaba jeune mwirirwa mu mafilme ya porno canke y'ubusambanyi, uretse ko bizobicira ubwongo, tukabura abantellectuel bejo, tukabura n'abagabo n'abagore bazima bejo. Ubuzima bwanyu na destiny yanyu murayica. Ivyo ukora nta numwe abizi, mugabo uri kuriyica. Ikibabajire nuko umuntu yakora ivyaha ntabazi neza yuko ari karemvestisa. Ivyo ukora no munsi umwana wawe azobikora biri double. Hari ibintu byinshi mu buzima bwanje iyo umuntu yabisubiramo umuntu atokora. No fiske yuko navyaye gusa, kuba naravyaye hari ibintu je ntokora, hari ibintu ntokora. Kuba muri kazoza nzogira abakwe n'abakazana, hari ibintu ntokora, hari ibintu ntokora kugira singira gahinda no mu buzukuru. Ngirenda kwibutse neza yuko isi nivyo nikimera, mugabe isi y'imwemu iramera. Biravuga ngo nimuga Imana yo nicokogwa, ico umuntu abiba nico azimbura. Bavuze kutugiriza amazi abantu, ejo tugiriza amazi abantu kuri monta ubona neza ko umuntu adashoboye kandi itari raisonnable. Simakanye ko ibintu vyagoye, simakanye ko amafaranga yataye agaciro, kandi simakanye ko abantu badashobora, abantu bazogushimira nubwo abantu babagumiza hahandi nyine hagi batoshima. Ivyo byose simbihakanye, ariko nimba uzoduza amazu bivanye n'irari ry'ukwifuza kwawe, urazi ko wavyaye uti mfise amazu menshi abana banje bazobamo, abana bazohora i Bujumbura abandi bahora i Burundi. Hari amazu yawe uri kurubaka muri Etazi no muri Canada, hari uri kurubaka muri Australia. Erega uko ushira hanze abandi niko nabaho umunsi muzokwisanga bari hanze.
uno munsi uko utreta abantu ejo ntubizi, uno munsi uko ubesha ejo uzovyimbura, uno munsi uko wambika ubusa umuntu umubeshera ejo nawe uzovyimbura. Bantu b'Imana, mwirinde gukora icyaha, kuko Imana yo nticokogwa, ico ubiba nico uzimbura. Ni bande mwicarana, ni bande muganira? Erega natwebwe turabungere, hariho abantu tutigeze twemera mu buzima bwacu guha ikibanza. Je ngitangura kuba pasteur, hari abantu bavuga ngo pasteur nawe nyene uri umunyabwibone ufite abagenzi bake. Ni ukuri bantu b'Imana muzonsengere babe benshi, ariko ngitangura kuba pasteur naronse benshi. Harabitegereje ije miduga yanyu baza kunsaba ibihumbi 700. Ico gihe ntibari bazi yuko hari kera, ntibari bazi yuko aho baje kunsanga nagiye n'amaguru kuko nabuze bisi, kandi rimwe na rimwe gusa neza birafasha, kuko ndiko nditamba ubu ni mwambona ntambuka n'amaguru, nukuri nta bisi nzoba nabuze, nta na taxi. Amen. Ariko ndi pasteur byarashitse, kana imfise abono yasaba mugarigiye Imana igusaba kwiga ishure ryawe neza. Amen. Ico gihe nabuze ya bisi yonshikana aho nkwiye kugenda, hari ahantu muri bisi impande ya panoramique, rimwe kabiri gatatu kane umuntu akaza akambwira ngo nterera amafaranga y'inzu, nti ntayo mfise. Ngura umuntu mubi cyane, ngo biriya biduga twirirwa turabona ushobora kumva n'imifuko 10-15. Hagarika umwe mu bagore, hagarika umwe mu bagabo, umubwire turapfuye, Imana yabimbwiye. Ico gihe nari naive, sinari nzi yuko, nari nzi ngo ni bene data wakoze Imana. Nkagani nukuri by'ukuri ngi nakubwiza ukuri, burya hari ibintu mvuga n'umugabo wanje ntabizi neza, kuko yibere mu kazi kiwe afise umuduga, rero nase kumudestabiliza. Burya na bisi nta mfise, burya nza gutaha n'amaguru. Ngo ye rondera kimwe mu bifise amafaranga guti Imana yavuze. Ngo nutababwira ntibareka niwo utababwira siko bazoca bagwira, ahubwo bazogenda bayatanga hanze. Hano waje kumbwira ati erega bajya abantu ariko batera isanduku ry'Imana, nimba udashobora kuronka 700 umpa wowe usigaranye 7,000,000, nta sanduku y'Imana bateruye. Harabampaye imitwe, ariko Imana yakimbwira iki ico gihe? Yari kimbwira ngo ntukicarane n'abacokoranye, ntukagendere mu nzira z'ababi. Isi ni bari kirambwira, Imana yambwiye ngo ntukicarane n'abacokoranye, ntukagendere mu nzira z'ababi. Sindi umvira abacokoranye, nje bisi abantu babacokoranye jewe, abacokoranye jewe na telefone yanje iri censure, undungika ibitari byo singusubiza. None ibi ni biki? Imana irangendera ati niba ari abapasteur, erega menya neza ko babacokoranye ari babapasteur. Iyo nkora iyo mitwe kumbure hari byo mba naragezeho, ariko no musingire mbabwiza ukuri, Imana ivyo yanshikanyeho kandi ubitaranaheza kubinshikanaho birenze ivyo nari kunyaga abantu, kandi atajwira indege imbere y'Imana, imbere yanyu. Bantu b'Imana, si wowe wenyine ugeragezwa, na jewe ndageragezwa, ariko wumviriza abandi, wicarana n'abandi.
cya kabiri, emera ko Imana igukorako. Sinzi ko murabona umuntu agwaye, umuntu yagwaye hari ahantu atemera gukora. Je nagwaye amenyo igihe kinini cyane, Imana ishimwe ko yankijije. Amenyo rero iyo yagwaye umenga ntibuca kugira ngo ugende ku muganga w'amenyo. Uti buraca gute? Mbega iyo hariho ibitaro by'amenyo sicyo nza kubona ndazindu norara ngenda umuganga w'amenyo amvure. Ariko ushikira umuganga w'amenyo ahantu hose akora iyo ugwaye amenyo vya vrai, uhakwa kumubwira ngo ndindira gato nsohoke. Urababaye waraye maso. Kandi niyo mpamvu abantu benshi bagwaye amenyo bivuza baremvye, kuko no kwivuza amenyo birababaza. Hamushikira umuganga w'amenyo ahakora hose urakoma induru, reka. Hariho abantu muremvye ariko mudashaka ko Imana ibakoraho. Ntushobora kuba igikoresho c'icubahiro utemera ko Imana ifyonda igihute. Uzokora nk'ivyo abandi bose bakora, ariko uzosanga imyaka yose wabayeho ari imyaka y'imfagusa, kuko utigeze ushitse icyo Imana yakuremeye. Emera Imana igukoreho, emera Imana ifyonda igihute, emera Imana ifyonda igihute. Hari ahantu udashaka ko Imana ikoraho, ntukeneye ko Imana ikwinjiza mu by'Imana rwose. None uzoba igikoresho c'icubahiro udashaka kwinjira indani mu Mana, ushaka kuguma uri mu madirisha gusa urereka. Erega umuntu ari mu madirisha rigiye ahaga atararonka injira. Sinzi ko murabona abafana ba Real na Barca, cihora ndabumviriza abantu b'Imana. Ngira nuko mfise bene abafana ba Real na Barca n'abandi bose ntazi, cihora ndabumviriza. Kandi rero nahariya namye Ngozi, nahariya namye Gitega Ikibuye haruzuye. Cinda bitegereza byaranyobeye, navyo n'amayobera ntaza yariyo. Nibakina, nibaronka ubushimwe, nibazwi, nta nyina barimwo, nta se wabo, nta onkre, nta musaza. Ubundi iyo bamwakunda ingene bakina neza, iyo bamwakunda ingene umupira w'abazungu urimwo excellence. Ariko ubonye ishavu ry'abatsinzwe ngo n'abareyari, ubonye ishavu ry'abatsinzwe wa Barca, uravye imyidodombo itira umuntu akaribura. Ngira hari icyo tuzokumvira mu ijuru, jeje ngira Imana izobinsigurira. Emera Imana igukoreho. Urabona nk'aba abafana ba Real na Barcelona, umenga ni bamwe muri izo nkuru. Hari n'abazi n'abagore babo ingene basa, hari abazi n'abahungu babo, hari n'abazi amakuru yabo y'uwavunitse naho yivurije. Kandi amakuru ya se ntayazi, aya nyina ntayazi, ya mwene wabo ntayazi, ntazi amakuru y'ikintu na kimwe, ntazi nuko muhira iwabo imbeba zateye baryamana ngo azice, ntazi n'amakuru y'amanota yiwe ahageze canke uruhombo rw'iwe aho rugeze, ntazi aho umugore wiwe uko yiyumva nuko amerewe, ntazi aho umugabo wiwe, nta na kimwe azi. Mwazi amakuru yose y'umugore wa Real n'umugore wa Barca. Okay, nukutamenya kwanje. Murikire ivy'Imana kuba abafana, kuko muzosanga mwarahaze mutariye. Kuko abareyari canke ababarcelona sinzi abaheruka gutsinda barahawe byose, mwebwe muracari babandi nyene
muracasiragoringa kwa kundi nyene muga muratyohewe n'amafaranga yanyu mwayatanze mwihapore ngo mwatsinze cyangwa mwatsinzwe ntavyonze. Okay, ni sawa, nabemereye ni sawa, ariko hagati aho ivy'Imana nimuhaga atacu mwariye. Nimwemera Imana ifyonda igihute. Nimba gucegwa mu nzu y'Imana ari kimenyetso cyo kutubaha Imana, emera Imana ifyonda aho hantu. Nimba gudatangira Imana, n'Imana ikubwira ndi nyarutsumpe, emera nyene ufyonzwe. Bantu b'Imana, mu buzima bwanje nari mfise ikintu cyo kumva ibintu byose ndabimetriza, ndabikontrola. Nkwiye kubona yuko bihari ibikenewe mu rugo byose nubwo bitaba bikwiriye. Niyo mpamvu nama mfise agakonti mbikamo udufaranga tw'abana, amashenete ano yo mu myaka yacu, kiretse abamama bakuze ngene bakigendana inzahabu, bo bakuze ibintu bikigenda neza. Twebwe twagenda dufise amakofre y'amaoro, hamamwe yose kagenda tuyagurisha, kandi twayagurisha kubw'amabezo. Ukumva neza ibintu byose wimetrize. Ariko umunsi Imana yambwira ngo mpa kuco wabitse, wamenga Imana impa ayo mafaranga wabikiye Minerval abana, ya mu mutima wanje naretse kubivuga, ariko navye ni Imana burya nawe nyene nta muhugira. Ahantu nasengera hari abantu bagaragara nk'abatunzi, none nka biriya bigabo na biriya bigore by'amakostime bisa neza n'amuvutano, niwo basaba. Aha mu bantu bose wabonye ko wose abaciwe, urashaka kunsaba umusokoro jewe kabundi nta mbabazi ugira, nta muhwe. Ariko kuko mparanira kugirana amahoro n'Imana, narabikoze numvira, ariko Imana ikirafyonda ku gihute. Kandi umunsi nayatanga niwo munsi nabohotse. Hari abantu benshi bambwira ngo pastor burya amafaranga umenga wewe ntagira agaciro. Oya, yarigeze kuba hafise agaciro, ariko namenye neza yuko atari bwo buzima, ni igikoresho. Ni nayo mpamvu Aburahamu yatanze Isaka, kuko yamenye neza yuko nta Isaka afise Imana itamumuhaye. Aramwima Imana kumushikana, hama Imana imwihe. Rero hako Imana imwiha, reka genda mutange ku neza. Emera Imana ifyonde. Imana ni guhamagara kuza mu waririmbyi, injira mu waririmbyi, nuvuga ngo biragoye. Bantu b'Imana, je naratangaye. Urazi ko ibintu byose uko imyaka igenda ariko ibintu byose byoroha. Afite ibintu byo kera twateka isombe tukaziteka mwijoro, bukiye mu gatondo tukazicanira, ariko no munsi abakozi bacu bagiye kuzisuma saa 3, saa 6 tuzisanga ku meza. Ibintu bya fast food, ibintu byo korosha ibintu byarinjiye mu buryo bwose. Urazi ko jewe nabaye muri korale nka repeta mardi, nitwari kumwe muri korale mardi, jeudi, samedi, kandi abo bantu rero bakadutuka, jewe ntarinzi kuririmba, barantuka bakamboza igufu, bakanca intege, bakande kuhaja. Ariko wowe wiciranye ingabire nga sambyera kunani, urakeneye kuryama akazi indirimbo sha. Genda mubaze abo mwita abaririmbyi bakomeye, bari bafise ingabire, ariko bamwe batanga isororezo baririmbira abasazi kantike imbere yuko baja muri Amerika. Mugabo urashaka kuririmbira mwitiro vre, urashaka umu evangeliste akomeye cyane utazi gusomana n'igice cyo mu ijambo ry'Imana na kimwe, utunzwe na kanguka gusa.
uzobaze Chris Kanguka. Ijye ni stock, ijye n'imitsima kura muri stock ivyamufashije. Imana iraguhamagara kwinjira mu baririmbyi. Imana iraguhamagarira kuyikorera. Mugabo nushaka kwigukoraho, nushaka umurongozi, emera Imana igukoreho. Yakobo kugira ngo ashobore gushitsa icyo yaremewe akaba sekuruza w'amahanga muri Rinyaburahamu, yarakozweho aracumbagira. Hari umuntu aranyumva? Hari umuntu aranyumva? Uno munsi ushaka gusenga kirite ya mbere cyangwa kirite ya kabiri, nayo nyene uza kuza igeze hagati mu ndwi hagati ho byaranse, kandi kukaza ugenda n'amaguru. Mugabo mu nzu y'Imana byarakunaniye, urindire ko igitoro kiboneka kugira uzoze mu nzu y'Imana. Emera Imana igukoreho, emera igukoreho, emera. Buriya Yakobo yakozweho n'Imana imukora ku mutsi aracumbagira. Bantu b'Imana, emera Imana igukoreho. Hari umuntu anyumva? Emera Imana icya gatatu ngiye kurangirizaho tuzoshishikara. Emera kuba icyo Imana igomba gusumba icyo abantu bakugomba. Haleluya. Abantu benshi murakeneye ko abantu bakomera amashi. Ngire mbabwize ukuri, abantu bazobakomera amashi ni mutsinda. Ariko mukiri mu nzira y'urugendo rwo gutsinda, none mwazobakomera amashi. Nigeze kwicarana n'umuntu ndamubwira ko aho twasengera ubwa mbere bahakeneye. Twari muri bisi hamwe. So yabonye turatandukanye ko twari dufise urunani duhuriyemo ntari buvuge. Aca tanga amakuru ngo ngo mugore ni yari hamagaye nigeze hamagagwa n'Imana ngo babirukanye. Abantu bose bacu barantelefona ako kanya nyene namurihiye ya bisi, kandi cari cagera ari mfise make. Hamba ngenda ndamutera inkuru ambaza mumeze gute mwishengero, nibaza ngo ni mwene data rero mama pasteur. Ni wapi vraiment ni sawa, ariko badusabye ko tuhava tuko turondera handi, ni waturonkera aho dupanga uzombwira. Tukivana ku isoko nkuru ya Bujumbura ya kera, ntaranashika niyonja nkiri kuri Bankobo, telefone z'abantu batanu zari nzindondeye ngo mpore ngo batubwiye ko muri mwibara, kandi twari bwaje mwibara ko ntitwigeze tuja mwibara. Imana iduhezagiye kwibarabara hake hatari ni wacu. Niwe banje kurunika message ya mbere ngo Imana iri kumwe namwe friend. Murasho kuronka aho gupanga kwibarabara. Nimba urindiriye ko abantu bagukomera amashi igihe uzokorera Imana, uzohateba. Abantu bakomera amashi watsinze, ariko uri mu rugendo nta mukomera amashi. Kora nk'uko Imana igomba, apana abantu nk'uko bagomba. Shitsi cyo kuye gushitsa imbere y'Imana, apana gushitsa ubugombe bw'abantu. Ndangije nkubwire aya majambo. Hari ikintu gishasha Imana igira ikore, kandi Imana ikirarondera abakozi bisaha yanyu. Ariko Imana irashaka ibikoresho byahinguwe n'Imana kugira ngo Imana isuku ubutunzi bwayo bahesha umugisha. Uriteguye kuba kimwe muri ivyo bikoresho? Unwera kuyiheriba, wumviriza iki, ugendana n'abandi, uremeye ko Imana igukoraho? Nikubwira ngo vana n'uwo muntu, uriteguye kuvana nawe? Nikubwira ngo heba biriya, uriteguye kubiheba?
nikubwira ngo saba imbabazi uriteguye kuzisaba, nikubwira guca bugufi uriteguye guca bugufi, witeguye kuba uko Imana igomba canke kuba nk'uko abantu bagomba? Ukaba ushaka kuba uko Imana igomba, izokugeza kure n'abawe. Ariko ukaba ushaka kuba uko ugomba nuko abantu bagomba, uzovunika kuko abantu bahaga. Imana ibahezagire.